haleluya. Nagiye ndakubwira ngo reka kugumusubiramo ibyo wasengeye. Ayo makuru Yesu yamaranye igihe. Hari umuntu atanyumvise? Tera haleluya, ongera haleluya. Ayo makuru y'ibyawe Yesu asanzwe yazi. Hari abantu batanyumvise? Ayo makuru y'ibyawe Yesu yamaranye igihe. Tera haleluya, ongera haleluya. Yesu amaze igihe ayazi. Mugamina cyane ni Bwana. Ongera haleluya ni Bwana. Subira haleluya ni Bwana. Barangije. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Igihe kimwe umwami ngo yibuka. Narisenze ngo uyu munsi ijuru rikwibuke. Hari abantu batanyumvise kandi Imana yamanukanye no kutwibuka. Nari ntangaje ngo uyu munsi itariki 20 zingahe? 30 Imana ikwibuke. Basi munyiganze umubwire ngo Imana ikwibuke. Kubera nayikeneye Imana imwibuke. Ikwibuke mu rugo rwawe, ikwibuke ku buzima bwawe. Imana yibuke urudandaza rwawe, Imana yibuke ubuzima bwawe. Imana ikwibuke uguha urugo, Imana ikwibuke uguha akazi, Imana ikwibuke ukure mu gasuzuguro k'umuryango. Nimubyakiriye tera haleluya. Imana Dawidi ngaribuka, yibuka ko hari ibintu basezeranye na Yonatani. Kubera Yonatani yari yarabwiye Dawidi, Dawidi akiri mu ishyamba. Yesu ashimwe cyane. Narivuze ngo Yesu ashimwe. Narivuze ngo Yesu ashimwe. Haleluya. Kubera hari igihe umuntu akurabira mu bimutura n'ibintu bishaje n'ibipantaro bimeze ukuntu, haleluya, akabona umenga ntuzobivamo. Ariko Yonatani warahishurirwa, arabona ko Dawidi ibyo ari byo byose, haleluya, atazohereza mu ishyamba, hari igihe azoba umwami. Tera haleluya abantu bafise ihishurirwa. Tera haleluya abantu bazakomera. Abazi Imana yabo bazokomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Tera haleluya, subira haleluya. Yo Yonatani arabihishuri, aravuga ngo narakubonye uri umuntu udasanzwe. Imyaka tumaranye ndamenye neza kuzoba umwami. Mana ishimwe cyane. Kandi mu kuzoba umwami kwawe uzosubira data Sawuli. Yamenye ko Imana yabivuze. Yari yarabitubwiye. Yari yarabitubwiye. Haleluya. Amen. Arabimenya ko Dawidi hari ikintu yibitseho. Mana ishimwe. Naho twicaranye hano ntabwo tungana. Ushobora kubona twambaye ibitenge bishaje twese, sibyo none? Ukabona twaguriye amapantaro hamwe twese, ariko inyenyeri zacu mu gitondo aho zigira habona uraza kunwibagirwa. Tera haleluya, subira haleluya, ongera haleluya, ongera haleluya. Tera haleluya. Aho ijuru rimwibukira uraza kumwoberwa, aho ijuru rimutabarira. Tera haleluya. Bagenda bidoga ngo kandi ngujya ngo yibagiye ko twahora twicarana kuri bata. Erega naho mwari mwicaranye ntimwangana. Ntabwo wabimenye gusa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Navuze ngo haleluya. Tera haleluya. Naho duhurira muri ya resitora bita Mukubita Umwice,
Mana ishimwe cyane. Hari igihe uzoyisigaramo nanjye nayivuyemo. Tera haleluya, ongera haleluya. Basi rero batabagenda bingo ngo kandi ngo nabyibagiye kuko twahora dusangiye. Ega naho mwari mwicanye nimwanga ngo twasangiye agakawa, inyenyeri ntabwo zingana, kandi agiye gusenga. Ndasenga zizahabona, ifoto yawe izahabona, inyenyeri yawe izahabona, gukomera kwawe kuzahabona, umwanya Imana yagutegura izahabona. Tera haleluya. Nari mbabwiye ibintu bikomeye nuko mutumva. Mana ishimwe cyane. Subira utere haleluya. Baratunyegeje wana, ariko igihe kirageze natwe tujahabona. Imana ishimwe. Naribuze ngo Imana ishimwe. Igihe kimwe rero Dawidi ngaravyibuka, niho nari ngeze. Nari nsenze ngo uyu munsi mu bantu Imana yibuka nawe ubemo. Kandi uko nyine uvyakire bikubera uko nyene mu bantu Imana yibutse. Naho twicaye hano ntabwo dufise imibabaro ingana. Haleluya. Ntabwo twicaye hano ntabwo dufise agahinda kangana, ariko Imana yavuganye nanjye k'abantu barenganijwe kwije kubarenganura uku kwezi kutarahera.